bakunzi ba JCTV, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ugwaruka mu iterambere, ikiganiro cama kibashikiriza imisi yose ivyo ugwaruka ruriko rurakora mu bikorwa vy'iterambere. Uno munsi rero turafise umutumire adasanzwe, n'umuyobozi wishira hamwe ibubamfu bwanje, ndakuramukije ndabahani ikaze muri studio ya JCTV. Mahoro cyane, ndagiryohewe cyane kubona mwampaye ubutumire muri JCTV. Murakoze cyane. Ego tutaraja idonido, ni entreprise twatumiye, ni umuyobozi arongoye entreprise Mbanza Farm. Nibaza yuko tuza kumarana umwanya muri kino kiganiro, kuba ariko baradukurikirana mwese muraza kungukira ibintu bidasanzwe. Ego tugiye ku kibazo ca nyuma, urashobora kwidondora bariko baradukurikirana muri uno mwanya? Nitwa Banzubaze Ismail, nkaba nyobora ikigo Banz Farm, ikaba ari societe ijejwe ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi. Nivyo turimwo cyane cyane, turi mu by'inkoko, nivyo turimwo cyane. Iby'inkoko gusa nivyo mukoreramwo muri kino gihe? Dukora ibijyanye n'inkoko, tugakora kubijyanye n'ako importa ama-accessoires y'ama-incubateur, n'ama-incubateur, n'amamashine ajejwe kurima. Donc kubijyanye n'ibintu vya volaille muri rusange, n'ibijyanye no kurima, byose turi muri byo. Ego mbega iciyumviro canke icifuzo cyo gushinga Mbanza Farm, mbe Mbanza Farm ni iki, caje gute, uno musi mugeze ku rugero rungana gute? No kuvuga jewe muri 2009 niho nashinga iri societe Banz Farm. Ko twatanguye ico gihe, twatanguye isosiyete yanjye ndayita Buja Farm, mu nyuma ndayita Gihosha Farm, mu nyuma ndayita Banza Farm kugira ngo sinilimite niyagure. Iciyumviro cyaje gute? Nabonye yuko mu gihugu cy'u Burundi ishyirahamwe ryari rimwe gusa rikora kubijyanye n'ibintu byo korora inkoko, nayo yari mutoyi gusa. Abandi nabo barabatama, ba Mutama Lumena, Mzee Questo, bari bahari muri business. Mugabo nta mashiramwe bari barimo. Ndiyumvira ati none je nkora iki kugira ngo nitandukanye n'abandi? Ncamitamwo rero kugira societe kugira ngo ndabe yuko no kwiyagura ama n'abajene bashikirwe mu by'akazi. Ego mugitangura Mbanza Farm, uravuze yuko hari abantu bake bakora umwuga wo korora. Wewe uhitamo kubikora nkishira hamwe kugira uhe ugwaruka akazi. Mbega uno musi Mbanza Farm yoba ifise ugwaruka rungana gute ruriko rurakorera muri iki gikorwa cy'ubworozi bw'inkoko? Banz Farm abakozi nkoresha b'abajene, nkoresha abakozi 10 b'abajene. Kandi societe ya Banz Farm irishirahamwe ryacu maze kuzamura n'abakozi tutasanzwe dukoresha. Ifise amashirahamwe menshi, abantu bahagarikira ama societe menshi twasohoye, twagiye turigisha, duha inyigisho, tubagura, tubereka iterambere riri mu bijyanye no korora inkoko. Benshi twarabareze n'ukuri. Societe Banz Farm novuga yuko ndi umwarimu w'ayandi mashirahamwe aguma avuka mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Mbega ndababajije kubatazi nkaho mukorera Mbanza Farm, uwo yikenera n'ibyo musanzwe mukura muri uwo mwimbo wo korora n'uburimyi, bo basanga he? Duherereye mu Gihosha, Gisandema, hafi y'isoko ya Gasenyi. Umaze kugera isoko mu Gasenyi, en face muri côté ya droite ucubona ahantu hari biro ya Banz Farm. Ego usangaho ibikoresho vya volaille, ama abreuvoir, mangeoire, byo kuriramwo no kunyweramwo. Ugasangaho n'indya z'inkoko ziba zihari, n'ama incubateur, n'ama spare part, ama pièces de rechange ya incubateur ubisangaho.
ego mbega ko kuri ibi bikoresho mukura hanze y'igihugu muzanye mu gihugu mbe biraborohera kubironka canke biraborohera kuvyinjiza mu gihugu vyoroshe? Muri rusange jewe kubera ndabimazemo igihe kinini, ubwa mbere nkitangura nabona ko bitanyorohera, mugabo usigaye mbona ko ari bisanzwe kuko nandikira ministre saba lettre d'importation kugira ninjize les poussins 0 jour poussins ziva Belgique n'amapose ava mu bihugu bibanyi vya East Africa Community muri Tanzania, Uganda n'ahandi aho tugana dukura amapose no muri Belgique tubandikiye baratwishura facilement biratworohera. Kare vyari bigoye, mugabo ubu turabona yuko n'abategesi bacu bari kuravyijukiramo kubizamo baratworohereza, nta nzitizi zihari hanini ya novuga kubijanye no kwimporta. Haba ibibazo gusa vy'amadevize kandi devise mu gihugu cyacu birazwi, ni ibintu bizwi amanama menshi akunda kuba barabishikiriza abajene kuko ari ikibazo. Muri rusange kubijanye n'ico je nariyumviriye ikintu noshikiriza sindaronka okazi yo yabono bibwira kubera ariho ibintu byinshi dusanzwe dukora muri East Africa Community. Twe natwe igihugu cy'u Burundi gisanzwe kiri muri East Africa Community, no kuvuga aho ba politique monetaire yo kuganira baganira ibintu vya rate current, ibijanye n'amahera tuvunjiranire amabife yacu, aya mafaranga yacu y'amarundi avunjiranire n'amashiringi. Ico kirashoboka tutaneze gukoresha amadolari. Ego nabo baji wacu bakoresha amashiringi yabo, no kuvuga movement yo kuvanga mu gihugu ujya muri Uganda naho ujya n'amarundi usume byo koroha tutaneze gukoresha amadevize, kuko uravye nko muri Etats-Unis amafaranga yabo y'amadolari akora hajya hose muri ijya ini yabo irakora arakora. Natwe turashobora gukoresha amafaranga yacu agakora muri system ya East Africa Community kugira ngo bitworohereze twebwe abajene kuri bato n'abadandaza bakomeye. Nta mudandazi utwara amadevize ngabo muri Tanzania cyangwa muri Uganda kandi usanzwe turi muri East Africa Community. Icyo cyotuma twebwe tworoherwa n'abandi boroherwa, kuko amarundi ntushobora kuyavunja muri Tanzania ntibikunda. Ego ngira ngo ko ibi bihugu vya Buraya vyaraye bikuye ibihano ku Burundi naho atari cyo kiganiro turimo, ngira ngo ano madovize mwari mukenye mugiye kuyaronka. Ndavyibaza kuko naragiye mu nama y'abarimyi n'aborozi yari yagirishijwe na umushikiranganje yatwara uburimyi n'ubworozi na environnement y'ururema. Mu nama yaravuze ati kubajanye n'abagrossiste baba importateur baratwebwe dusanzwe twimporta dukura ibintu hanze, turiko turandika ikete ifo ko tuvyandikamwe hakiri kare dusaba ayo mafaranga y'agaciro hakiri kare bivanye n'ibintu dukura hanze. Hama baramusaba twishuye shaduha ikete ridufavoriza kugira ngo turonke ayo mafaranga y'agaciro. Ego mbega muramaze ikiringo c'imyaka ingahe muri Mbanza Fama muri ko murakora? Mbega umwimbu w'inkoko mu gihugu cacu ko tubona umengo ntutera imbere, abazorora bakaba babandanya bagwira, hanyuma amagi nayo nyene tukabona umengo ku isoko ni nakananira abahinga. Mbega muravye ikiringo mumaze igihe mukora ivyo bintu bikaguma bimeze uko ku masoko, n'intambamye yahe mugira ngaha mu gihugu cacu ku buryo umwimbu w'inkoko utaboneka n'amagi ku bwinshi? Nibaza yuko ubu ico kintu kigomba gihere. Ego tugomba dusubize ibintu bisubire nka kumwe kwa kundi kwa kera. Impamvu novuga uko umuco ndiko ndatanga n'ubu no kuvuga twebwe muri Bansfam tugitangura korora twimporta le poussin 0 jour hama tukorora zikuze tukazekura mu nyuma turayivuriwa twimporta mu incubateur aba muri ayo dufise yiwacu tukibundikirira amagi tukaberura imiswi. Ubu tugeze muri etape yo kwimporta parent stock, inkoko mvyeyi zivyara première generation. Ego arizo zizodufavoriza kugira ngo abanyagihugu baronke inkoko nziza do qualité uruta ukuntu bahora baronka inkoko zitakugira ibisabwa. Hama ikindi naco novuga nk'akabijya kubijanye no gukora indya z'inkoko. Ubu nitwe tuzoza twikorera indya z'inkoko, tuzoza tuzigura. Tuzokora indya z'inkoko atari vya bintu byo kurinda ati ngiye kugura mu isoko ndazikora. Ubu tuzozikorera dusohora indya do qualité, kuko
ibanga ry'inkoko rihagaze kenshi mu ndya. Indya zirazimvye, abakiriya baronka indya zizimvye kuko ikiro kigeze ku 1500. Rero umuntu ariko aragaburira ku kiro 1500 kugira azoronka umusaruro mwiza n'ikibazo. Aramusaronse naho umusaruro mwiza usanga ibintu bica biduga. Irigi aujourd'hui riri ku 500 rigirimye. Ritese ribisi riri kuri 450. Mugabo muri uyu mwaka turimo vision dufise muri societe ya Banz Farm dushaka irigi turisubize ku 300. Uburyo rero tuzokoresha kwa turisubize ku 300. Icyambere novuga yuko tuzodandaza indya z'inkoko kuri prix iri ban iri hasi cyane. Hama twongere dufurnise inkoko ku mahera make kuko pose 0 jour aujourd'hui iri kuri 3500 de plus ku bijyanye n'amakroilers atari inkoko ziva hanze z'igihugu. Izi rero nkoko za kroilers ziri populaire ku banyagihugu ndi mu bantu batamye kuzizana mu gihugu. Twashaka dusubire kandi tuzigabanye umvu yo kwifatanya dufatanye n'umukuru w'igihugu ibintu byo kugwanya ubukene tugwanya ubukene tuzozigabanya dugishire mu giciro c'igihumbi n'amajana 8 par % 0 jour. No kuvuga gukura ikintu kuri 3,500 ukagishyira ku gihumbi n'amajana 8 ni intambwe nini cyane. Rero kugira ngo tubishobore ibigori ubu turiko turaganira mu masoko muri marché igihumbi n'ijana 1,200 mugabo yishikiye usanga ari igihumbi wishikiye aho barangura. Wirimiye usanga dépense y'ikigori kugezaho uronka umusaruro uronka ku 800. Rero tuko turaganira na mwebwe ubu twararinye hectare 8 hectare z'ibigori. Duprefera yuko ni twaronka umwimbu byose bizoja muri Banz Farm kugira ngo tubihingure. Tugireyo no kubabwira yuko ibikoresho vyose bijyajwe amapulaye byose twarabizanye turabifise. Ibihingura indya zigezweho gutangura ku ndya z'inkwavu, indya z'inkoko nazo, indya z'inka n'ibindi bitungwa bijyanye n'abantu borora. Ego mbega muri mu mashira hamwe hari hayandi mashira hamwe musanzwe mukorana akora ibi bintu bisa nibi muri ko murakora. Mbega mukorana gute nayo yandi mashira hamwe? Ariho ishirahamwe amashira amaze gukorana nayo ariho abanyandikira bansaba partenaire partnership kugira ngo tugire urunane rwo gukorera hamwe. Je banyandikiye ndabemerera ariho mu type yitwa Willy bamukanyosha yaranyandikiye ansaba partenaire narayimuhaye ukuntu dukorana. Urumva araza kuba dufitaniye partenaire akaza akansaba ibintu ati nkeneye ibi nibi tukabyandika ibyo akeneye nkabimuha akaja kudandaza arama mahera ronse agaca tushirira kuri konti. Ego ni mumve yo kugira ngo dufashe abantu bamenye kuyagura ibijanye na volaille. Okay, muramaze gukora ibitari bike. Ego nta kazi na kamwe kabura intambamyi. Ego mbega nizahe ntambamyi muhura nazo muri aka kazi kanyu ka misi yose k'ubworozi bw'inkoko canke kuburimyi n'ibindi muri ko murakora? Intambamyi za mbere dufise intambamyi z'amavaccin kubijyanye n'amavaccin kuko inkoko utayigiriye vaccin ku mwanya iragira ikibazo cyo kugwara bivanye n'ama epidemie. Rero ubu nakubwiye yuko twamaze kuevoliwa ubu na pharmacie ya Banz Farm pharmacie vétérinaire twarasavye yuko tuyugurura kandi nibaza ko vuba tarenze muri uku kwezi bashobora kuduha autorisation kugira ngo tuze turadandaza n'imiti. Imiti ya societe nuvuga la ferme igire na pharmacie vétérinaire. Ego hama izindi nama metoro dufise ni z'abakiriya aborozi b'u Burundi. 90% y'aborozi canke abashaka kwinjira mu bworozi bashaka gutangura ku nkoko zikuze. Aza kubwira ati je nshaka inkoko z'ukwezi, je nshaka inkoko z'amezi 2. Ntabazi yuko mwakurikiranye le norme mukurikirana ama principe donc mwarakurikiranye neza ama vaccin canke ko tama vaccin mwakurikiranye. No kuvuga je naho nobona narakurikiranye vaccin neza nkaguha inkoko. Je ndafise formule y'indya y'ukuntu ntawe urangaburira inkoko. Nawe uragiye urondeye indi formule. Inkoko rero uzihindure formule. No kuvuga zica zishita. Zica zitakaza. Kubera uba wazihindure formule. Ego benshi mu Burundi ni kuvuga bategeza kumenyera gutangura korora kuva kuri pose 0 jour. Useze kivuka izimaze iminsi 2-3 niyo nkoko. None nagira iyo nk'umuronse nk'abakiriya baje kubagurira inkoko iwanyu
muraheza mukababwira ukuntu bagiye kuzibandanya bazikurikirana. Nico gituma ntanga formation ariho formation accélérée online ntanga kuma groupes sociaux ndigisha kubijyanye n'ukuntu wotreta le kuva kuri 0 jour kugeza aho uronka la production ndatanga izo nyigisho kuri bagiye baza kudushorera no kuri babandi badashorera ndababegera ko nkababwira ati bimeze ukuntu no kugira ngo murabe ko mwiteza imbere. Ego gusa ikibazo gihari umuntu agiye korora atarorora canke atariga abimenye ibyo agiye gukora harabare inconvénient inkoko ziramufirako zikagira ikibazo akaca guta ko imiragwe ngo wamuhaye inkoko zimeze nabi kandi wamuhaye ibintu bimeze neza bivanye n'ukuntu atana formation aragira nta n'ubumenyi na bukeya. Jewe nk'inkebuzo ku muntu agiye korora inkoko guhera kwijana kuduga arabiye kugira formation kugira ngo amenye ibyo agiye gukora abigira umwuga. Nivyo je bintunze no kuvuga je ntunze famille nini ntunze famille abavyeyi bose bandabaje nje nka père de famille kubera inkoko. Rero je inkoko ndazifata nubwo buzima bwanje. Okay. Ego mbega ndumva ko wewe umaze gutera imbere ariko n'igiki ubona leta ikwiye gukora muri iki gisata cyanyu c'inkoko canke n'igiki wosaba leta canke abagwizatunga? Je cyo nosaba leta hanini ya nuko yofasha abajene yodufasha yotuza ikatubera hagufi ya twebwe tumaze kuba turi muri business tumaze kwinjira muri iyi game muri ubworozi badufashe kugira ngo twisununure tuve kuri ntambwe tuje kwindi ntambwe. Hanini ya novuga ibintu bitworohereza hajya dusaba ama lettre d'importation turiko turinjiza ibintu hari ama delegation baduha kugira ngo aze kudukurikiranira ibintu byacu bayadezinye Igitega cyangwa bakadezinya abantu bari Bujumbura. Mu bindi bihugu bajya abantu babadezinye no kuvuga ministre araguha urupapuro rw'autorisation bajya abandi bose basanga ku mupaka mugabi wacu ntabusanga ku mupaka iwacu barinda kubadezinya hakaca haba lo dépense yitike yo kugira ngo bashikane hakaca haba na gafrais d'émission baronka ivyo byose babiri ku mu importateur ku muntu abari kare importa yinjiza hagaca haba na frais Albert ni kuko umunyagihugu yanse gutanga ikori ntabakunda igihugu no kuvuga kugira ngo byerekana yuko ukunda igihugu ifo gutanga ikori ico kintu cy'ikori ni ciza mugabo tworohereza bajya ba DPAE baba bari mu ntara abari bo baza barabaduha badukurikirana kuko bo nibo bari kuri tere paraporo yo kudezinya abantu bari kure bazi nk'ubu nkatwe turi Bujumbura nk'ubu inkoko kugeza muri aya masaha no babwira ukuri ibice 80% abantu basigaye bafurnisa inkoko nyinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi n'abanyabujumbura abantu bari ruguru. Okay. Ego biboneka neza yuko muri kino gisagara ca Bujumbura abantu bijukiye ubworozi bw'inkoko. Ego nta kajambo nakaye kajambo kanyuma nka Mbanza Fama nk'userukira Mbanza Fama kabari we yayishinze wotera nakaye kamo wotera bariko baradukurikirana muri kino kiganiro? Cyambere je novuga yuko barakwiye kwijukira ibintu by'umwuga ibintu by'akazi nibijukira akazi karakiza nta mwuga udakiza nkaje novuga yuko ari umwuga wankijije inkoko zarankijije ikimenyesho yereka ko yankijije ubu dufise icyicaro ngahe Bujumbura dufise ikindi cyicaro Igitega umva yo n'ama branch twagiye turugurura turafise ikindi cyicaro mu cyo cya Rugombo tuguruye vuba. Ibyo byose ni ibintu byerekana yuko ari ibintu biri kuraduteza imbere. Ego rero akandi kamonotera kuri leta novuga yuko boza bakatugirira visite bakaraba aho tugeze kugira ngo badutere intege hama twisununure tugere mu rugero rw'abandi bamaze kugera. Abagwizatunga nobwira abagwizatunga benshi mu Burundi ntabagwizatunga barinjira muri aka kazi kacu benshi babona ko akazi gaciriritse atacoka maze babakene mugabo ugiye uraraba hanze y'ibihugu abantu b'abatunzi usanga arabarimyi n'aborozi nibo batunzi. Ego bo bishiramwe imitahe nk'ukuntu bashiramwe imitahe bugurura amandi mashira hamwe bugurura
amasosiyete akomakomeye bakabishyiramo imitahe kuko je ndamaze gushika hanze mu bihugu bitandukanye ndiko ndaraba nabonye umuntu amaze kugira investment y'imiliyaride zitanu ku nkoko 5 billion apana miliyoni imiliyaride zitanu afise 200,000 tete inkoko ibihumbi 200 zimuha amagi no kuvuga nihingira abantu bafise amahera menshi bakaza kongereza imitayi bakagira ibintu bikomeye cyane bica bituma amagi agabanuka inkoko zigabana ibiciro nk'ubu twe dufise vision dufise dushaka yuko ikiro cy'inyama y'inkoko tuyishyira ku bihumbi 10 kandi Imana dufashije muri uyu mwaka turaza kugira ico kintu tugishikeko ego tubashimire cyane kubona mwitavye buno butumire bwacu murakoze cyane ego bakunzi ba JCTV umwanya wateguriwe kino kiganiro ugwaruka mu iterambere ukaba urangiriye ngaha tuzosubira guhura mu kiganiro nk'iki aho tuzoba twatembereye rino shira hamwe Mbanza Farm kugira turabe ivyo bariko barakora ivyo bavugiye ngaha kari ukuri koko kuri tere aho bariko barakorera naho utaha muheza gikwa murakoze cyane akoze